ikitweza ico givya n'amaraso ya Kristo. Naho twokoga isabune imeze gute, naho wokwinyukura n'ikinyuko kirakura kw'imvyiro y'inyuma, mugabo ivyaha biri muri twebwe bikugwaho n'amaraso ya Yesu. Ayo maraso ngo iyo tuyisutsemwo, iyo tuyitwikirije, ngo Imana yatubonyeko nisubira kuducira urubanza rubi, ariko ikitwita abagororotsi kubw'ayo maraso Yesu yavuye ku musaraba kugira ngo twongere kunywana n'Imana. Icyadutandukanya n'Imana rero igikuraho. Kera rero mu isezerano rya kera, kubera abinjiye hahera banduye baca bapfa, kandi ngo hinjira umuherezi mukuru rimwe mu mwaka. Muri aho rimwe mu mwaka nawe nyene ngo yabanza gutanga ikimazi c'ivyaha vyiwe, agitanze akisabira imbabazi, wenyine agatanga ikimazi c'ivyaha vyiwe. Rero nimba atihanye neza canke atabikoze neza, akinjira hahera ntiyasohoka, yarahagwa. Bibiliya iravuga ko ari cyo gituma bamwambika umunyororo ku kuguru, kugira ngo abari hiyo kure, kubera atawegera hafi, urumva ariko aratanga ibimazi yaza arabuja, bakabona ko wa munyororo uri kurabuja. Ariko babonye umunyororo utanguye kutabuja, bacavuga mbega ubwo niyamaze kugwayo, bakagira ubwoba. Kandi bagira ubwoba inshuro nyinshi, baba babuze wa muntu kubera apfuye. Ikigira kabiri, ibimazi byabo by'uwo mwaka ntibyaba vyemewe. Urumva ivyaha baca babijana no mu wundi mwaka. Ariko nimumva ko twagiriwe ubuntu gahemwe. Haleluya! Twaragiriwe ubuntu. Yesu amaze gupfa aca tubera umuherezi mukuru, aca yinjira hahera ajanye ikimazi arico mubiri wiwe. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ya saha ya saa 9 ngo igihuzu cari gikingiriye hahera gitabukamwo kubiri, hamwe abantu batashobora kuraba, hamwe abantu batashobora gushika. Baza babona barahabona, umwe akavansa kinjira. Yesu yaratwugururiye inzira kugira ngo tujya hahera. Yesu yaratwugururiye inzira kugira ngo tubane n'Imana yacu. Yesu yaratwugururiye inzira kugira ngo tugire ubusabane n'Imana. Imana yarutwara abansi bayo, ariko ubu kubwa Kristo Yesu turabakunzi bayo. Twagizwe abana b'Imana no kwemera ayo maraso ya Kristo, no kwemera uwo Kristo yavuye amaraso ku bwacu. Haleluya, haleluya! Yesu yaraduciriye inzira idushikana kwa Data aragahezagirwa. Nimba yaraciye inzira ngo tujya hahera, tugiriranire imigenderanire myiza n'Imana, bisigura ngo no mwijuru tuzojayo. Nuvyizere nshuti, hanyuma ukora ivyo usabwa kugira ngo uzoshikeyo, kandi abavyizeye bakirinda bazojayo.